agashitsi kagera agashitsi kagera kuri radiyo isanganiro agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi. Amahoro mwese nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro vya radio isanganiro, kaze muri kino kiganiro agashitsi, ikiganiro mwamwumviriza ku munsi nk'uyu nk'aya mango. Agashitsi cuno munsi tugaruka ku mico n'imigenzo byamye biranga abarundi aho hambere, aho tuvuga cane cane ku bijanye n'imihezagiro. Mbega imihezagiro ni iki? Ni ryari umuntu yashobora guhezagira uyundi? Mbega ninde muntu yari afise uburenganzira bwo guhezagira uwundi? Vyarafata canke ntivyafata? Hari mu ntumbero yihe? Ibyo byose akaba ari byo tugiye guciga nino muri kino kiganiro agashitsi cuno munsi, turi kumwe n'umutumire asanzwe ariko aranonosora ibijanye n'ikirundi mu gice ca kabiri ca kaminuza ku ishure nderabigisha NS, mu kirundi n'igiswahili master mu rurimi rw'igifaransa. Kuri mikro ni jewe Jerome Hakizimana, nongeye kubaha ikaze. agashitsi kagera agashitsi kagera kuri radiyo agashitsi kagera kuri radiyo isanganiro. Mu kwinjira mu kiganiro agashitsi nyezina cuno munsi, Cedric Kwizera ni umunyeshure muri kaminuza nderabigisha NS mu gice ca kabiri c'amashure ya kaminuza mu gisata c'ikirundi n'igiswahili. Niwe dusigurira ibitari bike ku bijanye n'imihezagiro. Icari c'imihezagiro n'uburyo butandukanye yatangwamwo, Cedric Kwizera arabisigura. Iyo bavuze imihezagiro yari amajambo meza bavugira ku muntu canke batura ku muntu mu ntumbero yo kumwifuriza ivyiza, ariko hagati aho n'ikintu barashobora kucifuriza ivyiza. Nkaho oye twovuga harya aye umwami ariko ahezagira imbuto, urumva yaba ariko yifuriza ivyiza izo mbuto kugira ngo zizoviremo ikintu c'akamaro abarundi. Hama iyo tuvuze imihezagiro mu majambo y'ikirundi nkajya mu majambo ya gishinga ntahe, barakunda kuvuga amajambo umengo arimwo kwifuriza ivyiza abantu. Rero uvyumvise yoca aheza yiyumvira ati mbega imihezagiro n'indamutso z'ikirundi ntivyoba ari bimwe? Oya, hariho itandukaniro. Aho itandukaniro riri nuko mu ndamutso z'ikirundi hajya mu ijambo rya gishinga ntahe umuntu aramutsa uwo baba bari kumwe kandi baba bafitaniye ubucuti. Ariko mu mihezagiro umuntu arashobora gusabira imihezagiro uwo bari kumwe canke batari kumwe. Kuri ico muhereje ko muti umuntu arashobora kuramutsa uwo bari kumwe, ariko kandi bitandukanye n'imihezagiro. Mwoduha akarorero kugira ngo ntibavyitiranye ndetse baronke gutahura neza ubudasa buri hagati y'ivyo bibiri. Iyo tuvuze yuko mu ndamutso umuntu aramutsa uwo bari kumwe, nkajya bavuze ati gira amahoro, araheza agakurikiza ibindi vyifuzo vyiza, hama agakurikiza ijambo nyamukuru, hama uja kumwishura nawe nyene araza kuvuga ati tugira amahoro, hama agaheza agakurikiza ivyiyumviro vy'iryo jambo nyamukuru riba ryahariwe uwo munsi. Hama mu gihe ku mihezagiro naho umuntu twavuze yuko ashobora guhezagira uwo bari kumwe canke batari kumwe. Tugiriye ko dusigura ukuntu umuntu ashobora guhezagira uwo bari kumwe canke batari kumwe, mu nkundire gato mpere ku kuntu umuntu ashobora guhezagira uwo batari kumwe. Iyo umuntu ariko ahezagira uwo batari kumwe, uwo muntu yarashobora gufata ikintu akunda, dufatiye nko ku vyambagwa canke ibirezi, hama agaheza akavugira ko amajambo meza akifuriza uwo muntu baba batari kumwe, maze ayo majambo meza agaheza agashikira uwo muntu ariko yifurizwa ivyiza. No kuvuga ivyo vyambagwa vy'abibirezi canke iki vy'abaru vy'uwo muntu batari kumwe ariko ashaka guhezagira. Oya,
ibyo vyambagwa byaba nk'ubu uye nkawe mumenyesha amakuru dufate nko kwiyo shati wambaye washobora gufatira nko kwiyo shati wambaye hama ugaheza ukavugira ko amajambo meza maze agaheza agashikira uwo wifuriza aho bisigura yuko urumva mu gihe mutari kumwe hari igihe ntiwashobora kuronka iyo mpuzu y'uwo muntu bigaragara yuko wafata wewe iwawe uri gutanga imihezagiro maze igashikira uwo muntu uriko wifuriza imihezagiro hama oye nkaho dufashe umuntu akuze ariko asabira imihezagiro umuntu akiri muto baba atari kumwe mu gihe dufate nk'umuvyeyi ariko ahezagira umwana wiwe batari kumwe duhere ku muvyeyi w'umupfasoni tuvuze umupfasoni nditeze kandi ndizeye ko muza kumva umumama mu kirundi cuna munsi niko bakunze kuvuga yarashobora gufata aha mu mugongo aho bita mu kiyunguyungu ngiyavuze mu mugongo benshi barahumva mu kiyunguyungu naho badashobora kumva n'uruhande rwo hepfo rwo mugongo aho bahekera umwana canke agafata aha ku mabere aho oye yaraheza agaca avuga yarifata mw'ivyo bihimba bibiri vy'umubiri ndababwiye hama amaze kwifata ngaho agaheza akavuga ya majambo y'imihezagiro maze igaheza igashikira uwo mwana wiwe aho oye no kuvuga yuko yafatiye kwibere ryamwonkeje canke ku mpetso yamuhetse canke kandi agashobora kwifata ku mukondo mu ntumbero yo kugira yerekane rujya ruzogi rwahuza umwana nawe yuko bitigeze bitandukana rwa rukundo bari bafitaniye akiri mu nda n'ubuko rukihari maze akifuza ivyo vyiza bigaheza bigashikira uwo mwana wiwe hama dusimbije gato tugashika ku mushinga ntahe kugira yifurize ivyiza umwana wiwe batari kumwe yarafata icumu ku mushinga ntahe aho hambere cari ikintu cingira akamaro yakunda kandi yagenda kandi cari gifise akamaro no ku gihugu ivyo nawe umenyesha amakuru usanzwe ubizi akarishinga aho yicara amaze kurishinga aho yicara agaheza akavugira ko ya majambo yo kwifuriza ivyiza uwo mwana wiwe maze iyo mihezagiro igaheza ikamushikira. Mbega iyo umuntu ariko arahezagira uwo bari kumwe hoho vyagenda gute? N'ubunyene Cedric Kwizera asanzwe ayiga mu gice ca kabiri c'amashure ya kaminuza master mu Kirundi n'igiswahili mu ishure nderabigisha NS aratanga umuco. Mu guhezagira umwana wiwe bari kumwe iramubwira agafukama canke akicara akamushira amaboko ku mutwe ibiganza ku mutwe canke ku bitugu agaheza akavuga ya majambo yo kumwifuriza ivyiza maze ivyo vyiza bigaheza bikamushikira. Nuko muri make vyagenda mu gihe umuvyeyi ariko ahezagira umwana baba bari kumwe. Naho byashika umuntu agahezagira umuntu ataco bapfana hoho vyagenda gute? Umuntu ariko ahezagira uwo ataco bapfana nkuko twavuze mu ndangura kintu canke mu ntangamarara ya kino kiganiro twavuze yuko ari umuntu yifuriza ivyiza uwundi yashobora kuba ari umuvyeyi ariko ahezagira umwana wiwe canke umuntu ahezagira uwundi muntu bivaye n'iciza yamukoreye. Ico twotahura ubwa mbere nuko umuntu akuze ari we yahezagira ukiri muto, ariko tuvuze ukiri muto ntimuce mwumva umwana w'imyaka 5 canke 10 gusa n'ufise imyaka 60 canke irenga imbere y'umuvyeyi wiwe urazi ko aguma ari umwana. Rero muri ico gihe uwakorewe iciza yarashobora guhezagira uwundi muntu atari umwana wiwe bivanye ubucuti bwa bwahabaye nico ciza uwoye yaba yakorewe. Kuba
kuba badufatiye hagati ndabibutse ko turi mu kiganiro agashitsi kuri radio Isanganiro. Uno munsi tukaba turiko tuvuga ibijanye n'imico n'imigenzo byaho hambere na cane cane ibijanye n'imihezagiro. Cedric Kwizera ariko aranonosora ibijanye n'imico n'imigenzo vy'ikirundi ku ishure nderabigisha NS aratubwira dufatiye ku bijanye n'umwanya ryari umuntu yashobora gutanga imihezagiro canke ibihe bitandukanye imihezagiro yatangwamwo. Imihezagiro kugira ngo ibe nkuko mwabyumvise twovuga ko ahanini yaba mu bice bibiri bikuru. Igice ca mbere twovuga ko cari igice gisanzwe, igice ca kabiri twokwita ko kidasanzwe. Ubwa mbere ni hajyaye twavuze yuko hari nk'uko umuntu yashobora guhezagira uwo batari kumwe. Mu guhezagira uwo batari kumwe urumva yashobora kuba ari ahantu ahariho hose hama agaheza agatanga umuhezagiro. Hama igice ca kabiri twokwita ko kidasanzwe ni rya mihezagiro yatangwa nko ku manza z'ubugeni canke iyo umwana yavutse canke kubemera Imana mu gihe nk'umwana yabatijwe baravuga bati turamugaba ibi n'ibi hama bagaheza bagashirako umuhezagiro. Hama ikindi naco mu gihe kidasanzwe kandi twovuga nkajya umwami ariko ahezagira imbuto kugira ngo zizoterwe n'ico urumva twogishira mu byo twokwita mu gice kidasanzwe. Nivyo bice bikuru ahanini batangamo umuhezagiro. Tubandanya na kino kiganiro ariko akabazo kandi mbega burya umuntu wari we wese ari kuriye gutanga umuhezagiro. Mu Kirundi umuntu atanga umuhezagiro yashobora kuba ari umuvyeyi nkuko twabivuze mu ndangura kintu. Umuvyeyi asabira imihezagiro umwana wiwe canke umuntu akuze niwe yasabira umuhezagiro uwo aruta. Bigaragara yuko umwana atashobora guhezagira uwukuze. Nuko byari bitunganijwe aho hambere. None mu by'ukuri nyene egome bitugomba guhinyuza gose ibijanye n'ivyakahise ariko mbega hajya nyene imihezagiro yarafata canke irafata. Icambere mwotahura mumenyesha makuru nuko umuhezagiro nkuko twavuze icarico indangura kintu icarico. Hama iyo umuntu yahezagiye ubwa mbere yariyumva neza muri we, yagumana agatima keza ko kwiyumvira ivyiza ko umwanya n'umwanya ashobora gushikirwa n'ivyiza. Hama nabo bihuye baba abamuzi canke ababanyi barumvise yaragiriwe ayo mahigwe y'ukwitwa ko yahezagiwe, wewe yaguma yumva amerewe neza. Rero igihe cyose ashikiwe n'iciza caba kinyarutse canke kitanyarutse, wewe yaguma yiyumvira yiteze yuko ico ciza caba kivuye ku mihezagiro. Rero urumva mu gihe wama ufise amahoro mu mutima iwawe witeze iciza, bigaragara yuko iyo mihezagiro yari ifise akamaro kadasanzwe. Murakoze cyane. Gushika ubu none imihezagiro yoba ikibaho? Gushika ubu ntibikunze kugaragara ariko ku bantu bari ruguru abavyeyi bariko barakora baracabikoresha, ariko bivanye n'iterambere ry'uno munsi tugezemwo baca babicisha mu pastori canke mu bapatiri, niho bikunze kugaragarira mu mico y'uno munsi. Cedric Kwizera tubashimire kuri kano kanya mwaduhaye. Nawe ndabakengurukiye umumenyesha makuru wa radio Isanganiro, ndakengurukiye abariko bumviriza kino kiganiro by'umwihariko ikiganiro agashitsi. Kwizera ko n'ikindi gihe tubituye muzotwishura. Yego cyane. Ni na hano ikiganiro agashitsi cuno munsi giciye kigarukira. Twariko tuvuga ku bijanye n'imico n'imigenzo by'abarundi na cane cane ibijanye n'imihezagiro. Shimire Cedric Kwizera ariko araheraheza igice ca kabiri c'amashure ya kaminuza ku ishure nderabigisha NS mu Kirundi n'igiswahili. Ndabashimiye namwe kuba mwagiteza abiri. Jerome Hakizimana nakibateguriye ndabikebanuye, mubandanye muzigama imico n'imigenzo byacu by'Uburundi kuko ngo utakaranga ukabutaya akabanga maze ugatorana karanda.